nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi twacari igenekerezo rya 27 ruhesha umwaka w'2025 ikaze cyane ku bantu bose badukurikirana aho baherereye hose nongeye ndamutsa cyane abaherereye cyane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abari mu Rwanda muri Congo muri Zambia Afrique du Sud turabizi yuko muherereye ku bwinshi ko muri Kenya mama mutwandikira mutubwira ati turahanaka tutibagiye abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari muri Canada abari muri Belgique n'ahandi henshi ndazi yuko mubasha kudukurikirana atakibazo na kimwe kirimo muri ano makuru y'uno munsi nagomba tuyage ku bintu bibiri canke bitatu na cyane ubona yuko tukiri ku mirongo y'urugamba neza na neza mu muzero w'igihugu ca Congo ubu tuvugana iyi tariki niwo munsi hitezwe ko amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Congo kugira ngo ivyo bihugu basiranyane amasezerano y'amahoro n'umutekano muri rusangi rero ino tariki bikaba vyabaye igihe cy'isa hindwi ntiturabasha kumenya ingene vyagenze ariko nitwamenya byinshi cyangwa tukaharonkera andi makuru turaza kuyabashikiriza tubabwira ingene vyashoboye kugenda muri rusangi mu barungitswe muri ayo masezerano mu gihugu ca Congo barungitse ministre w'ububanyi n'amahanga Tereze Kayikwambe mu Rwanda naho barungika uwo bitwa Nduhungirehe Olivier barasinya amasezerano kuri uno munsi w'irigenekerezo nyene turiko n'amasezerano yemeranijwe ku mpande zose haba igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Congo muri ano masezerano turaza kubigaruka ko mu yandi makuru kumbore tuza tubabwira ingene bimeze uko vyifashe muri rusange hama hari abantu benshi bansavye ko no bashikiriza ino nkuru inkuru novuga yuko ni inkuru nziza byinshi ku gihugu cy'u Burundi ni n'inkuru byosaba yuko umwene igihugu canke umurundi wese akunda ico kintu kugira ngo bikunde gishigwe mu ngiro Pasteur Mbayahaga Isidore niwe yari yavuze yuko abarundi bakwiye kugura Sukhoi 57 mutahuri ikintu si Sukhoi 25 ni Sukhoi 57 murumva yuko ari ubwoko bw'indege bukomeye cyane ubona yuko ngaha mu gihugu ca Congo iyi FARDC gikoresha Sukhoi 25 murazi ibintu vyaratikiye kabisa ibintu murabizi ngene vyagenze rero uwo Mutama Mbayahaga niwe yaremye kino gitekerezo avuga yuko dukwiye kuyigura mbere mu biharuro vyakozwe yasanze kugira igugwe umurundi wari we wese yotanga amadolari agera kuri 5 acavuga ati mbere n'abatoshobora kuyaronka hari abandi benshi bazogerageza kwiyemeza ayo bazoriha kandi nivyo twese ntitungana umwe wese arashobora kuriha bivanye nuko abona mu mufuko wiwe hifashe n'icyumviro ciza hari benshi batanguye kubaza uburyo bizokogwamwo uburyo bazoterera ngene bizogenda ariko nagenda babwire yuko cyo gikorwa kitaratangura mugabo vuba cyane leta y'u Burundi nigira iki kivuze ko ndazi yuko kizotunganywa abana bahe n'amakonte mushobora gutererera ko kugira ngo ico kigwanisho rutura gishobore kugugwa mbere hanagugwe n'ivyinshi mbere we yarengeje kavuga ati mu gihe twogurisha ko 57 amahera gacaguka twohita tugura andi madrone menshi kugira ngo ducungere imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi murumva rero ni igitekerezo ciza cyane ukaba ukurikirana Bienfo plus ukaba nawe wogira ico uterereye mu contribution kugira ngo bagurishe ko 57 tugusabuze muri commentaire kabisa utagingo uvuge ati nanje ndifadikanije n'aba bantu kugira ngo dubikunde dushobore kurinda umutekano w'igihugu cacu ibintu bimeze neza muri rusange ata kwikeka ngo nakangwa arantera ahubwo umuntu amufatira mu kirere ataragira ico yonona ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi rero murumva ko ari igitekerezo ciza kumbure tuzobamenyesha ari vyatangura kuja mu ngiro kuko nyamba ide yavutse abantu bakayikunda irifo yuko bija mu ngiro na cyane abantu abarundi baherereye mu bihugu vyo hanze bo barabishaka cyane barafise umutima wo guterera kugira ngo bikunde bashobore kugura ino ndege y'ingwano indege ikomeye cyane kabisa indege rutura aho twovuga yuko Burundi boca buja mu bihugu bifise ibigwanisho bikomeye tukiri mu gihugu ca Congo Felix Tshisekedi Kirombo canke Fatih Beto yaraye yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko mu gihe
boramuka barangije zino ntambara ziriko zirabera mu buseruko bw'igihugu ca Congo haba muri Sud Kivu na Nord Kivu, yemeye kuzoca ashimira President Trump bikomeye cyane bimwe vyimva mutima, kuko azoba ngakoze ikintu ciza kandi ikintu ngirakamaro na cyane cyane ku bene igihugu bose basanzwe baba mw'ico gihugu ca Congo. Mbona yuko bariko barabangamirwa cyane n'izi nyeshamba z'umutwe wa M23, kandi biramutse bigenze uko nuko umuhari wa M23 nawe uzoca uzinga ibirago ugasubira iyo wajuva, kubera ko urumva azoba batsinzwe batagwanye, batsinzwe kabisa mu buryo bweruye. Ariko turashaka kumenya, abantu benshi ndazi yuko bafise amakenga, bamwe baravuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika ahubwo ari bo bariko baraha inguvu iyi M23 bicishije muri leta y'u Rwanda. Mbega fati ibi bintu ariko ariyumvira, arabona yuko bizokunda, barabona yuko bizokunda yuko umuhoro n'umutekano ugaruka mu gihe igihugu cy'u Rwanda atanyungu kitazoba gikeneye muri Congo. Ibi bintu n'umuntu wese akwiye kuvitekereza ko akibaza y'ukuntu biza kugenda. Mugabo reka tubitega umwanya, amasezerano nagera turaza kubabwira ingene bimeze. Nyamba M23 itaza guca yihakana yuko bumvikanye na leta y'u Rwanda, abatumvikanye na M23. Ayandi makuru dufise nuko ubu tuvugana, amakuru tuko turaronka, amakuru tutaremeza n'ijana kwijana, nuko hari amakuru ariko aracicikana akavuga yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zoba ziriko ziragenzura ikibuga c'indege ca Kavumu ibicijana kwijana. Ni nyuma y'imigwano ikomeye cyane twe twabashikirije mu kiganiro giheze, ariko aya makuru ntiturayagira officiel cyangwa ngo dushobore kuyemeza mu buryo bweruye, ariko turaza kugerageza cuma antenne yacu, kuko inkuru yitubwiye umuntu muri duheba zango tuyemeze. Turaza kuvyoka ko runono kugira ngo dushobore kubabwira ingene byifashe muri rusange. Nyamba bariko barahagenzura koko ibicijana kwijana, turaza kubabwira ndazi yuko muza kurara mubimenye. Ni nyuma y'imigwano myinshi rero yari yahereye igihe cy'isaha 7:30 z'ijoro ryakeye kugeza mu masaha 4 mu masaha 6 byari bikigwana, ariko tuko turumva yuko ingabo z'ubundi zoba zahigaruriye ibicijana kwijana. Mugabo ntabwo tuvyemeje, nivyaba ngombwa tukaronka amafakta akwiye turaza kugaruka kugira ngo tubibahe mu buryo bwiramvuye. Tukiri ngaho nyene muri leta ihanana intwaro rusange ya Congo, mu kurangiza no makuru nuko dufise amakuru yuko hoba habaye ibitero bucece, ibitero vy'ibanga, aho umuhari wa M23 wagabweho ibitero n'aba bawazanende bawakiza ku muriro, ndetse abawazanende amakuru dufise nuko bo bashoboye guturira ibirindiro vyabo vyose, ndetse banabambura ibigwanisho bitari bike. Ibi navyo biri mu makuru turiko tukibogera ko runono, nyamba hari ivyashoboye kononikarira, nyamba ari imigwano yabaye kugira ngo dushobore kubibazanira. Ariko ico twamenye nuko ari imigwano yabaye bucece aha muri Nyantende. Muri Nyantende ni hafi y'igisagara ca Goma. Muravyumva rero yuko haba muri Nord Kivu cyangwa muri Sud Kivu imigwano igikomeje cyane. Reka ndabikebanure mwana makuru, nizere yuko twongera guhurira no mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi, na cyane cyane incamake makuru ndiko ndabahereza, ndiko ndagerageza kugira ngo nzi ndaronka amakuru aba yimbitse muri rusangi, kugira ngo mubashe gutahukirwa mu buryo bwize kandi buboneka, uburyo buri butahuritse muri rusangi. Rero mwebwe twabanye makino kiganiro mwese, reka ndabashimiye cyane, nizere yuko twongera guhurira ku mirongo y'urugamba, kuko amakuru aracahara, amakuru agumavuka andi akavuka. Ndabasezeranye yuko nza kugerageza kwitanga uko nshoboye kose kugira ngo nze ndababwira uko situation zifashe muri rusange aha mu buseruko bw'igihugu ca Congo, ndetse no muri Région de Grand Lac. Turaza gusimbira mu kiganiro za kubaha mukanya, turaza gusimbira muri Centrafrique, tubabwire aho abanyeshuri batari bake bashoboye guhitanwa n'amatara, aho byari biturutse ku kibombe bari barashwe. Abo n'abanyeshuri bo ku university tuza kubabwira mu kindi kiganiro tugira tubahe. Nizere rero yuko mukomeza kubana natwe kugira ngo dushobore kubaha iyo nkuru ingene yagenze muri rusange. Bye bye.